Reka ndabaramutse bakunzi bacu ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro cacu. Tuwe n'ikaze muzisanguza amakuru yawe. Asante sana kumikaze no kundamutsa. Je kabisa meze neza ndashima Imana. Yeah. Aho ni vyiza kabisa. Twifurize na weekend nziza abakunzi bacu. Exactement abakunzi bakino gitangaza makuru mwebwe mu kumadukurikirana kabisa mugire weekend nziza. Kwadukurikirana uyu munsi ariko kuko hari abazi gukurikirana kino kiganiro nyuma y'uyu munsi ariko mwumve ko namwe tuyifuje kuzokomeza mugira ibihe vyiza n'inyuma yo kumva kino kiganiro cacu. Yego cyane. Yeah. Musesangutse. Mbega wewe waragiye kwa Chris Ndikumana? Je sinagiye muri Kanguka. Sinagiyeyo kubera ko d'abord nsanzwe ndi umuntu ntahurumbira cyane ibintu bene biriya. Atari uko ndabipinga canke navyemera. Oya. Sindabihurumbira kabisa kuko je mu byo nizera nuko ahantu hose haba Imana. Yego. Iyo nkeneye kuganira n'Imana ntagiye mu sinagogi canke mu makoraniro n'abandi nkaja mu cumbi wanje nkugara nkasenga. Yego. Canke nkakoranya n'umuryango wanje tugasenga. Rero je ntabwo byakunze ko njayo kubera ko d'abord naniro mu isabato, naniro mu makoraniro n'abandi hama mvayo nca mu bikorwa vyera ndavyugusura abagwayi. Tuvuga ibyo nibyo byatumye ashobora kuba noja muri bya bikorano bya Chris. Musesangutse. Igikorano ca Chris Ndikumana numva kiriko kivugwa ko byinshi. Mbega we Chris Ndikumana umuzi gute? Ubwawe musesangutse bwawe. Chris ni umukozi w'Imana. Ndamuzi nk'umukozi w'Imana kandi mu by'ukuri afise abayoboke benshi. Nkoresha imvugo. Afise abayoboke benshi. Hari n'abantu benshi bashinga intaye yuko bakize bakijijwe wenda mvuga gute kubwa amajambo y'Imana donc kubwo kwizera abaremyemo. Ibyo nibyo ndamuzi. Sinzi ayo majambo menshi muvuga ko ushatse kuvuga n'amajambo ayihe. Bitangaza bikorwa benshi noneho ubu biko biravuga ko hari inzamba ngo yazanye yaravugije inzamba. Mais c'est pas la première fois yamavuze inzamba. Ariko benshi bariko bavuga ko ari umufirimason kubera ko ngo yashikana ku giharuro 6. Sinzi ko hari cyo biziko. Mbega firimason nico giharuro 6 canke bimeze gute? Hari kigano nakoze ejo n'uwo dusanzwe dukorana. Naragiye dushinda bivuga ko ibintu nk'ivyo n'ubu nguma ndabisubiremo. Mu bisanzwe iyo umuntu ataravuka mbere umuntu akiri munda y'umuvyeyi wiwe barafise ibyo baramuvuga. Tanto baravuga ngo ujya muvyeyi kwere ngo kafise ngo urudaro nini ngazovyara umuhungu. Ngo kijyande ngo yamwononye ngazovyara umuhungu. Ukijyande yamugize neza azovyara umukobwa. Urumva ni kuvuga umuntu akiri munda ya nyina aravugwa. Harabamuvuga neza harabamuvuga nabi. Kandi niyo amaze kuvuka n'amajambo aravugwa. Wanashaka niyo atanguye gukora ibikorwa rero barakritika ugutandukanya. Hari abishima, hari abatabishima, hari abinegura, hari ababikunda. Umuntu wese afise uburyo atwara ibintu cyangwa asobanura ibintu ko aba yabibonye. Chris Ndikumana kumuvuga ko ari umufirimason byatanguye kera. Kuvuga ko ari umusataniste byatanguye kera. Mugabo nimba yo bari umusataniste uwo muntu yahishuye ko yazanye inzamba akayivuza 6 akaba ari byo bisobanura ko ari umusataniste ubwo nawe basangiye amabanga. N'umusataniste mugenzi wiwe kumva ko nawe basanzwe azi ayo mabanga ba sataniste basanzwe bakoresha. Arazi amabanga aba freemason basanzwe bakoresha. Nimba umuntu avuze ati ko yavugije inzamba 6 ubwo iwacu kwa shetani dusanzwe tuyivuza 6. Ubwo umuntu nawe n'umusataniste. Mugabo byose byo nje guhagarara. Umusanzwe umuntu kutamwemera ntabwo usobanura ko utokwemera ibyo akora. Sibyo kuko nuwa nk'urukwavu aremera kuruzi kunyaruka. Ashengo rero irukanga. Barutuka yuko rufise ibitwi binini bavuga ko gonze rugira ubuguru bwonze nk'uduti tumeze k'jo sepa. Mugabo hagize kwiruka baravuga ati urukwavu vraiment rurazi kwiruka. Rurazi kunyaruka. Ibyo abantu bagomba kubivuga. Rero Chris sinje kwita ngo n'umufrimason. Sinje kwita ngo n'umusataniste. Icambere cyo nk'abarundi tumenye ko dufise umu superstar.
sivyo uriya ni umusuperstar bavuze umusuperstar mwumve Chris Ndikumana apana bariya baririmbyi badashobora no kuzuza agatebe gatoyi ntanga karura kiga mana yanje ntanga karura kiga ahantu hakunze kubera ibiteramo ni hehe nta ba artiste turabona dufata basi akabare nkunze kumbagirira kuri Mutwenzi bar par exemple ugasanga aba artiste dufise bakomeye ba Satbi ba Fizo ntashobora kuzuza Mutwenzi bar adakoze show muri weekend urumva kwera abantu baba basanzwe bahasokera kuri Mutwenzi acha profita kuhakorera byitwe ko yujuze kari akabare umva si baba bagiye kuraba rero Chris Ndikumana ni umusuperstar yo bakoresha inganga bakoresha inganga nk'abarundi tugomba kuba proud n'umusuperstar Imana yaduhaye sasa deuxièmement wanashaka narabivuze ndabisubiremo kijya giteramo Chris Ndikumana yakoze ku munsi wejo mbere kirabandanya n'uyu munsi ntavyo oya nibaza ko kitabandanya cabaye ejo okay kijya giteramo yakoze ku munsi wejo catungishije abantu benshi catungishije abantu benshi muvyumve gute rero muvyumve ndabikwereke ego duhereye mu bari muri protocole iwe hari ikintu bashize mu mufuko tugiye kuri bajyage gukotera ko ibikoresho ndavuga sonorisation ndavuga ama instrument musical ya stage line voilà ubona kwizimvye nayo tu vois donc bajya n'abarundi yatungishije sivyo ibindi rero yatungishije nk'abantu benshi batanibaza uzi abataximen amafaranga baciriye muri kiya gikorane yewe hagaze n'ahantu abantu babura taxi bava kuri ETS bagenda mu ruziba n'amaguru ayo n'amakuru generose kandi naranavyiboneye ndiko ndataha haraho twavugana babuze amataxi bava kuri ETS bagenda mu gatumba n'amaguru bagenda hirya ku muzinda n'amaguru kubera déplacement yari yabaye zari zabuze urumva abataximeni bararonse amafaranga barakora bararuha barikoranye bo tugende naho ku gihugu en general kiriya gikorane cyarimo abanyamahanga benshi sivyo abanyamahanga benshi umve ngo abanyamahanga baje bazana amafaranga y'agaciro kuko nta muganda ashobora kuza mu Burundi z'Amarundi bayakuye he nta n'umukanadi ashobora kuza mu Burundi z'Amarundi azana amadolari kabiri kose kandi ashiga yinjije amadolari exactement abakamerune baje abayivoiriye baje abo bose bazi amadevise donc ivyo tugomba kubishima tutitaye kuja kunegura gusa niwumve ko Chris Ndikumana ari mu bantu bake cyane b'abarundi bashobora gukora ikintu kikagaburira abarundi sinzi yego atandukanye na babandi ataciza namba babona cozukuka ku Burundi ataciza namba bagiye yipfuriza Burundi erega nka kwa kundi Yesu yavukiye Yerusalemu bakavuga ngo ntaciza cyo Yerusalemu ngo umucunguzi yovukiye Yerusalemu bigenze gute biciye he abenshi bamuponda kubera ko ari umurundi baraninahaza abandi bo mu bindi bihugu aba Nigeria aba Tanzania abanyarwanda mugabo kubera ko ari umurundi gusa ntabyiwe ntacamaze kandi shabo ujya babazungu bahora baza nta makomantere duhora twumva harayihora wumva none nabo nta bitangaza bahora bakora voilà nivyo nagomba nakuzanira abazungu baraje bave muri Amerika ngo nabakozi b'Imana bakoze ibitangaza vyakoretse mugabo kubera bikoze umurundi dabota barakino kintu hari umunyamahanga urabona yegeranije abantu nka Chris oya nta numwe nakiraba nigikorane yakoze hariya ni Douarani he muri Cameroon abakameruni baratangaye yarujuje ikibanza atawe n'uwundi muntu numwe yari bwigira acuzutse urumva iyo ntaye naje ndayumva kabisa twakagomba rero kumufata nk'umusuperstar nyine wacu tukamwishimira kuko ni impano Imana yahaye Burundi tukanamushigikira bien sûr tukarekana nibi bibwa by'abacimamanda biza ngo ni umufrimason bariya ndagutera inkuru bariya batipe
narabivuze neza abantu baratwenga uburyo Chimamanda umubaza ati abantu benshi bari muri kiriya gikorane wabonye ari bande yo kubwira ngo n'abadede niko yakubwira ndakubesha akubwira ngo nibibwa by'abadede niko avuga kubera ko niyumva yuko haje abanyarwanda kuri bo bafata nk'akamana abona ko barengeye abarundi atakintu cyakozwe n'umurundi bozamwo niyumva ko haje ababirigi niyumva ko haje abakanadiye niyumva ko haje aba Nigeria n'abaki we akubwira gusa ngo hari abadede gusa wana agaca nakumvisha yuko rero Chris ari umufrimason ibintu akora nivyo mw'isi y'umwijima wewe wabimenye gute ko ari byo mw'isi y'umwijima iyo si utayirimo vyo mugomba kwibaza so rero hari ukuntu abantu twatse ubushobozi Imana ibyiza byose ubu tubyita ngo ni bya shetani none tubihebere shetani oya nicokunda ibintu byose tubihebere shetani oya nicokunda nakakoze ikintu ciza ngo yerekana ngo ujya ngo umudayimoni turabizi kandi twari dukwiye kumushigikira tu vois ibintu rero tugomba kumenya twumve ko Imana igifise ububasha bwa ubasha rifise kera kumwe yazura abapfuye yakiza abagwaye yamugurura ibimuga impumyi zahumuka n'ubu Imana iracafise burya bubasha ababizi ni bajya ububasha bw'Imana bwaboneke voilà bajya batashe bari bimuga exactly abandi batabona jewe nanje sinagiriye amahirwe yo kuja aho hantu ariko habyo numvise ngo Imana yari yerekanye kabisa uretse ko ibyo mu nyuma abari byo mu nyuma mu bisanzwe ngita ko nyoko uyihonyoye mu mayezi ubuyiriye sivyo ubujya kuba twarumvise ibyo bintu kandi hakabaho n'abatanga ababishinga intahe twakagomba nimba tutabyizeye sinangomba ko tunabyizera wanashaka twakagomba kugira bajya byakorekeye tukabaraba neza tukabana babaza ukuntu exactement bisanzwe reka tubandanye n'ibiganiro byacu tuje ku murongo w'urugamba hari ikintu abantu batari ko baratahura neza kiri ku murongo w'urugamba urabona ko M23 iheruka gufatirwa ibihano tukaba tubona ko abasuda benshi ko bava mu buce bwishi ko bava za Kamanyora za Masisi za Warikare mbega ibyo bintu ntibyo babifitaniye isano n'ibyo bihano uniheruka gufata bo ça c'est vrai Kamanyora narabonye amaresi mu ijoro ariko barava muri Kamanyora abasirikare ba RDF kandi nejo twe twabonye imodoka zirenga 15 ziva za Masisi zerekeza za Goma harazi ni miss kuva le 11 je me trompe pas tuko tuna abasirikare b'u Rwanda bava muri za Rucuro hariya za Warikare bon en fait ikintu ngomba kuvuga ni giki ubundi bijya bihano bafatiwe biraremereye cyane yego biraremereye ku rugero ruteye n'ubwoba abantu badashobora kubyiyumvisha enda bikwereke buriya iyo umugwi runaka canke umuntu runaka onu imaze kumushira mu migwi y'iterabwoba ça parle quelque chose kandi kiba kiremereye cyane uzi impamvu mu bisanzwe ku isi hariho igihugu novuga ko caranguye urubanza rwo guhangana n'imigwi y'iterabwoba ku isi nzima sivyo ku isi hariho igihugu caranguye urubanza rwo guhangana n'imigwi y'iterabwoba ku isi raba muri Somalia ni bande bagiye kurwanya imigwi y'iterabwoba hariya ce sont les Américains sivyo ni ukuvuga ikintu M23 natwigwa niho bagiye kubona ni giki mu by'ukuri bagiye guhangana mu buryo buri direct na Amerika sivyo ubundi ni murabe Saddam Hussein byagenze gute ni murabe Osama bin Laden byagenze gute kubera ko bafatwa nk'abaterrorist bajya Amerika kubaterura ikabakoza ivyo yigombeye ikintu gisanzwe cyane ni ikintu gisanzwe kandi biri mu byo yiyemeje
donc yiyemeje kurwanya iterabwoba ku isi. Bivuze ngo rero kubona M23 wagizwe umugwi w'iterabwoba, twigwaneho ukagirwa umugwi w'iterabwoba, hanyuma bagaca basibla abarongozi nabo bakagirwa abateroriste, abaterabwoba. Burya abafise ubwenge bari muri rya migwi bakagomba kuyivamwo biruka kabisa. Bivuze ngo Amerika ntabwo gifata abasirikare bayo ngo bahereze ibigwanisho baze guhangana n'imigwi y'iterabwoba. Irondera abantu, par exemple nk'ubu irashobora guca ifata Burundi canke Uganda ikabaha ibigwanisho n'ubushobozi bwose bagahangana nabo. Niko Amerika isigaye ikora. So mwumve ngo rero buriya Amerika igiye guhangana mu buryo buri direct n'ijya migwi y'iterabwoba yitwa M23 na twigwaneho. Nayo bajya barongozi bobo umwanya uwo ari wo wose barashobora kubatora aho baba bari hose, bitewe nuko Amerika ariyo yemeye cyangwa se yaranguye urugamba nako imanza zo guhangana n'abateroriste. Aro hagiye kugera igihe aho Kagame azorungika abasirikare muri Kongo baca bishikana bati twebwe yaturungitse kuja kwifatanya n'uyu mutwe w'iterabwoba, ntabyo dukeneye, kuko bazoba bazi yuko batishikanye bazoba bagiye kwiteranya na Amerika, bazoba bagiye muri database y'abateroriste Amerika igiye kurondera. Ibi nivyo bigiye kuhaba. So rero aya madiplomate ko tubona y'abasirikare ba RDF mu by'ukuri akomeje gutera impungenge abantu benshi batandukanye, akomeje kuba donc bikomeje kubisiga bwenge. Uti kubera iki? Twari tuzi ko bariko bava mu bice ngo baje gutanga umusada ahatandukanye, mugabo ntabwo turiko turabibona neza uyu munsi ntabwo turiko turabibona neza. Ariko kandi nta nubwo naza kubwira abantu ngo ni kubera bijya bihano bafatiwe rero ngo bahisemwo kuva mu burasirazuba bwa Kongo basubire mu Rwanda. Sindavyibaza. Ashobora kuba ari yindi mikenyuro Kagame ariko arategura canke ariko arakora, mugabo igihari nuko dabo nawe yagize ubwoba bwinshi cyane gose. Ngira ngo mu kiganiro yakoze vendredi aho yariko akoresha, sinzi ko ari inama canke ikiganiro, reka akoresha abanywanyi b'umugambwe wabo FPR Inkotanyi, yaravuze amajambo menshi mu by'ukuri ubona ko hari mu mwiheburo, aho yababwiye ngo ngiyo ngo ndiko ndabwira bajya bazungu mu kibazo ca Minembwe, bambwira ngo kazibe Minembwe ngo si igihugu cawe. Urabitahura? Nyuma za kuvuga andi majambo ngo mfitiye ubwoba, ngo mfitiye impungenge abantu bariko bategura kuza kuntera mu Rwanda. Kagame ageze ahantu atagiterategwa, ageze ahantu abona yuko atagiterategwa. Aha uca wumva yuko hariho quelque chose qui ne va pas bien. Ucubona ko ari ibintu bitagenda neza, kuko yari wa muntu ni uyu Kagame uyu yavuze amajambo, ni wa wundi yavuga ngo u Rwanda n'urusasamigozi, ngo n'Imana itinya u Rwanda. Uyu munsi ari kuvuga ngo ndi kuvuga dosiye ya Minembwe bambwira ngo kazibe, ngo muri Minembwe si wawe, agacagira impungenge ngo abagomba kumutera. Banyarwanda, mugabe kuko mu busanzwe ibihano bya ONU nta munyarwanda yabifatiwe, vyafatiwe M23 na bamwe mu barongozi ba M23 na twigwaneho n'umurongozi wa twigwaneho. Ariko inkoni yakubise mukeba, uwo mugana abarundi murawuzi. Tureke n'ivyo, muzirikane kandi ko imbere yo kwafatirwa ibihano M23 n'abarongozi ba ndetse na twigwaneho habanje gufatirwa ibihano RDF, ibihano vya Amerika. Amerika yabanje gufatira ibihano RDF n'abagenero bangahe muri RDF. Uyu munsi naho hashikiriwe twigwaneho. Nkunze kubabwira
mu kwezi k'umunani murindire murabona ibindi bihano bikakaye vya Amerika biza kubasukako kandi wewe haraho rimwe uvuga nk'uvugishwa wani ko biri bro mugiye kubibona bikakaye ubu ngo bari bavuye muri funga mukanda baja kuri muteremuko sinzi baduca bashika ntabyo nzi kabisa reka tubirindire turabiyo nuko rero bimeze aya ma diploma y'abasirikare akomeje gutera urujijo bamwe n'abandi ariko ntabwo noza kwemeza ko bari kubasubira mu Rwanda oya nibaza ko kumbure ari imikenyero mishasha bagomba guhindura cyane ko bamaze kugirwa imigwi y'iterabwoba bamaze kuba bari ku rutonde rw'imihari novuga mpuzamakungu y'abateroriste ubwo rero ubwo nabo bumva ko bagomba guca biga ingene bagwana nk'abateroriste nyene kuko ntaco bagisha abokora kuko ivyo bagomba kurinda nivyo deja byamaze kubashikako yego kugira ngo ntiturambira abantu muzisanguzi urazi ko ari no muri weekend benshi bariko baragenda kuryoherwa sinzi ko hari ikindi gishasha kihari kandi baryoherwa batwibuka yego sinzi ko hari ikindi gishasha kiri ku murongo w'urugamba kugira ngo turangize ikiganiro frontline nta ibishasha bigomba kuma bihari kubera iki abantu bumvise ngo UN yafatiye ibihano M23 natwigwaneho baca bibaza ngo oni yabujije FARDC kubandanya barasa wapi ahubwo yababwiye ati rero ni mu barase bagena baterabwo bya bindi bahora biborogesha bagira iki ni mu barase ubu bazorira barire nk'umwana w'imfuvyi umwana w'imfuvyi nari kurira ntagira uwaririra ubu rero ararawo nyina kihoza FARDC ku kivi wazendiri ku kivi FDNB ku kivi reka tubirindire tutanguye indwi reka tubirindire même sinzi ko bakiri mu marobing même sinzi ko diplomasi bakigwana ndazi ko iyi ndwi za gusobanura bimwe n'ibindi reka twifurize ibihe byiza abakunzi bacu tubibutsa kugira subscribe atarabikora kandi duhurire muri commentaire like nazo ngo zigire commentaire ni ingenzi like zirukana abazimu zirukana n'ubunebwe umukama akomeze kubazigama yes merci beaucoup